Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi wa BBC Gahuza Miryango, mbaye kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba mu 2023 yigambye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Kisangani muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu Rwanda abakora imirimo itandukanye mu bishanga nk'abahinzi, abumba amatafari cyangwa se n'abakora imirimo y'uburobyi bashishikarizwa kwirinda indwara ya bilharziose. Ese barayizi? Uretse iyo misundwe dutekereza ko ariyo yadutondagira cyangwa ikanadusesera ikatugera mu mubiri, ubundi nta yibindi numva nge nabona. Naho mu yandi makuru, mu mikino Arsenal mu byishimo byo kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carabao, nabateguriye n'andi makuru menshi y'imikino, ntucikwe. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Yuhundimondo. Mbere yo gutangira amakuru ku buryo burambuye, Chansar naye makuru ari kuvugwa hirya no hino agezweho. Mu gihe ibiganiro vy'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya vyatanguye Abu Dhabi, utwara intara ya Donetsk yavuze ko igisasu c'Uburusiya cahitanye abantu 7 congera gikomeretsa 15 nyuma yo guturika ku isoko mu gisagara ca Druskivka. N'ahatavyizigiro vyinshi biri mu bizova muri ivyo biganiro, Ukraine ivuga ko izoshira inguvu ku bijanye n'igisirikare, aho intumwa zayo ziriko zigerageza gutahura ico Moscow na Washington vyiteguriye koko. Ku ruhande rwabwo, Uburusiya bwarasubiye gushimangira ko Ukraine itanga ibice 20% vy'intara ya Donetsk bikiri mu maboko yayo. Iyi ni BBC. Abantu benshi bikekwa ko bapfuye inyuma y'uko imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho yakoze igitero mu ntara ya Kwara hagati muri Nigeria. Igitigiri c'abapfuye kiracabandanya kwiyongera. Ni inkuru ya Makwachi Okafo mumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Amakuru ajyanye n'umubare w'abapfuye mu gace ka Woro ntavugwaho rumwe, ariko bisa nkaho ari ubwo bwicanyi buguyemo abantu benshi kuva uyu mwaka watangira. Umushinga amateka wo muri ako gace yabwiye BBC ko abantu bitwaje intwaro batwitse amazu n'amaduka, bituma abaturage bahungira mu ishyamba riri hafi aho. Kugeza uyu munsi ntihari bwamenyekane aho benshi baherereye. Ibitero byitwaje intwaro mu baturage bo mu bice by'icyaro byariyongereye muri Nigeria yo hagati ishira amajyaruguru no mu majyaruguru ashira urengerazuba, aho muri leta ya Kwara ubugizi bwa nabi bwiyongereye ahagana ku mupaka na Niger. Guverinoma yijeje gukaza umutekano, ariko kugeza ubu nta kirahinduka. Ibitaro vyo muri Palestina bivuga ko buri abantu 200 harimwo abana benshi n'umuforoma bishwe n'ibitero vyakozwe na Israel muri Gaza no musi, na yabandi 40 barakomereka. Igisirikare ca Israel cavuze ko cishuye ku gitero co kurasa abasirikare bacu cabaye ejo. Israel na Hamas babandanya bagirizanya ko umwe wese yarenze ku masezerano yo guhagarika intambara. Ni inkuru ya Yorand Kner muva mwijwi rya Primdi ku magenge. Benshi mu bishwe barabo muri Gaza y'uburaruko baba mu mahema n'amazu mu manuko n'ubuseruko bw'igisagara ca Gaza City nkuko bivugwa n'ibitaro bimwe, ariko ibindi bitaro bivuga yuko hishwe abantu baba mu mahema mu turere turi hafi ya Yunis. Igisirikare ca Israel kivuga yuko cakoresheje ibiduga vy'intambara n'indege mu gukora ico cise ibitero biba bitumbereye neza byarondera abo cise abakozi b'iterabwoba. Kivuga ko bugururiye amasasu ku ngabo zaco mu buraruko mwijoro ryakeye hafi y'ikizwi nk'umurongo w'umuhondo, inyuma yawo ariho hari ingabo za Israel muri Gaza. Ingabo za Israel zivuga yuko umwe mu ntwazangabo yakomeretse cyane. Hamas ntiyemera ibivugwa na Israel, ivuga ko cabaye icitwazo co gusubira kugaba ibitero kuri Gaza. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko iriko irakura abacungera umutekano bagira ku majana 7 mu ntara ya Minnesota, aho hamaze indwi nyinshi harangwe n'imyiyerekano ijanye no kwiyamiriza amategeko ajanye n'abimukira yashizweho na President Trump.
umukuru ajejwe umutekano wo ku mipaka Tom Homan yavuze ko uko gukura habo bacungera umutekano bitangura gushigwa mu ngiro ubwo nyene ariko ntiyavuze nimba bizokorwa mu gisagara ca Minneapolis canke mu ntara yose. Yavuze ko habaye intambwe ikomeye mu gukorana n'abategetsi bo ku rwego rw'intara n'ibisagara. Tom Homan yari yarungitswe Minneapolis yiyemeje ko ivyo bikorwa byo kurondera bimukira bizogenda neza kandi bitekanye inyuma y'uko Renee Good na Alex Pretty barashwe bakicwa n'abapolisi mu gihe c'imyiyerekano. Latifa, turagushimiye cyane Chansar. Aya makuru yatangiye ku buryo burambuye. Umutwe wa AFC 23 wemeje ko ari wagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mu buryo bwo kwiburira ubutegetsi bwa Kinshasa. Leta y'intara ya Chopo yatangaje ko ku cyumweru indege 8 za drone zagerageje kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangoka gerereye mu mujyi wa Kisangani ariko ko zose zarashwe zitaragera ku mugambi wazo. Ibi byabaye ku munsi hatangiraga none n'ibiganiro bya Doha bigamije kwiga ukagahenge mu ntambara gashyirwa mu bikorwa kandi kagakurikizwa. Prime ndi kumagenge yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Mu butumwa ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, umukuru wa AFC M23 Corneille Nangaa yasiguye icyatumye batera ikibuga ca Kisangani ubundi gisanzwe gifise ubudahangarwa kuko ari ca gisivile atari ca gisirikare. Nangaa yagirije leta gukoresha ico kibuga mu kugaba ibitero by'indege aho muhari wiwe usanzwe ugenzura. M23 ivuga yuko muri ico gitero drone zayo zasambuye iza gisirikare za leta zari mu kigo kiri muri ico kibuga. Ivuga yuko ariho hategurirwa ibitero by'ubwicanyi ku basivile Imasisi, Walikale, Rucuru, Minembwe n'ahandi. Ubutegetsi bw'iyo ntara ya Chopo bwo buvuga yuko izo drone za AFC M23 zose zarashwe zitarashika ku mugambi mubisha wazo. BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'izo mpande zombi. Uruhande rwa leta rwaraneguye ivyo bitero ku kibuga c'indege ca gisivile kandi runavyegeka ku Rwanda nk'uko rusanzwe rubikora. Umukuru wa AFC M23 wavuga yuko ubudahangarwa bw'ico kibuga bwarangiye kuva gitanguye gukoreshwa na leta mu kugaba ibitero kuri bo. Kuba AFC M23 yemanze ko yateye ico kibuga bifite ico bisigura ku bushobozi bw'uwo mugwi uravye intera kiriko. Uvuye aho AFC M23 igenzura muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ikibuga c'indege ca Kisangani kiri kilometero birenga 500. Bisigura ko AFC M23 ifise indege zitajamwe abadereva zishobora kugenda ico kirere cose. Mu gusigura aho ivyo bigwanisho wabikuye, umuhari AFC M23 mu itangazo ryabo uvuga yuko igihe wafata ibisagara vya Goma na Bukavu mu ntango z'umwaka uheze wahafashe ibikoresho vya gisirikare birimwo izo ndege zitajamwe abadereva, ko leta atari yonyene rero igifise bene ubwo bushobozi. Ariko leta ya Kongo n'abahinga bawo bavuga yuko u Rwanda ari rwo ruha M23 ibikoresho bigezweho n'abasirikare bo kubikoresha. Mu gihe ivyo bitero ku kibuga ca Kisangani vyabaye umunsi hongera gutangura ibiganiro vya Doha hagati ya leta ya Kongo na AFC M23, nikindi kimenyetso c'uko gushira mu ngiro no kubahiriza agahengwe bumvikanye mu mwaka uheze biri mu bitegezwa kuronka ingingo zifadika. Mu itangazo ryasohotse ejo ku ntambwe ivyo biganiro bigeze ko izo mpande zarasubiye kwiyemeza kubahiriza ivyo zasezeranye, hasigaye kubibona ku rubuga rw'intambara. Prime ndi kumagenge harakoze cyane. Muri leta zunze ubumwe za Amerika ku nshuro ya mbere hari kubera inama ihuza ibihugu bigera kuri 50 higamije kwiga ku mabuye y'agaciro akenerwa cyane ku isi. Amerika yateguye iyi nama mu gihe y'ubwayo n'ibindi bihugu bikomeye ku isi bisa nk'ibiri gusiganwa mu kugerageza kwagura ibigega by'amabuye y'agaciro akenerwa cyane mu rwego kwirindira umutekano no mu iterambere ry'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence. Bimwe mu bihugu byo muri Afrika bifite ayo mabuye y'agaciro byatumiwe muri iyo nama. Ni inkuru ya Gerdacio Hundemondo. Iyi nama ya mbere y'urwego rw'abashikiranganje ku mabuye y'agaciro akenerwa cyane ku isi n'umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika ufise hanini intumbero yo guhangana n'Ubushinwa ku isoko ry'ibidandazwa bikoresha ubuhinga bwa none bikenera mwene ayo mabuye. Ayo ni nka cobalt, lithium, bauxite, ubutare bw'imboneka rimwe na graphite. Arakenerwa cyane mu gukora ibikoresho by'ubuhinga bwa none biteye imbere cyane, imodoka zikoresha umuyaga nkuba, ibikoresho bikoresha amasoko ntanganguvu yisubiriza, ibikoresho vya gisirikare bikoreshwa mu bijanye n'ubwirinzi bwo mu kirere n'ibindi. Ibihugu vyatumiwe muri iyi nama bigera kuri 50. Harimwo ivyo ku mugabane wa Afrika, ari vyo Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya na Guinea biri mu bisanzwe bifise mwene ayo mabuye aronderwa cane. Ubutaka bwa Afrika busanzwe burimwo amabuye menshi y'agaciro. Ubu butunzi nibwo butuma Amerika ibona uwo mugabane nk'uw'ingirakamaro. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yitabiriye inama
inyuma y'aho mu kwezi kwa 12 guheze asinya amasezerano yo gukorana na Amerika mu bijanye no gukoresha amabuye y'agaciro y'ico gihugu kugira akizanira iterambere. Guinea nayo yatumiwe muri iyi nama mu gihe Amerika itewe impungenge n'ukuntu Ubushinwa bufise ikibanza kinini mu gucukura no gutunganya ubutare bwa bauxite muri iki gihugu gisanzwe kiri mu vya mbere ku isi bifise ibirombwe binini cyane by'ubu butare. Amerika irifuza kandi amabuye y'agaciro yubuwe ku musozi wa Mulima mu bumanuko bwa Kenya, amabuye afise agaciro gaharurwa muri za miliyaridi 10 z'amadolari. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda inzego z'ubuzima zivuga ko bitarenzeho umwaka wa 2030 zigomba kuba zaranduye Burundi indwara ya bilharziose iterwa n'umwanda. Bilharziose iri ku rutonde rw'indwara 21 zifatwa nk'izitaritaweho, zikaba zirimo kandi n'inzoka zo mu nda, amavunja ndetse n'indwara zikomoka ku mara bw'inzoka zarumye abantu. Iyi ni indwara yibasira cyane abantu bakora imirimo itandukanye mu bishanga nk'abahinzi, ababumba amatafari cyangwa se n'abakora imirimo y'uburobyi. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Imvura ihinze kuriya ahari mu murenge wa Mareba w'akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu, muri kimwe mu bishanga abahinzi barashishikaye, bamwe buzuye isayo ibagera mu mavi. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ibi bishanga n'amazi bihora bijunditse ari indiri y'ibinyabuzima bitandukanye, ariko hakabamo n'inzoka zitera indwara ya bilharziose ikomoka ku mwanda. Bilharziose ni indwara iba mu mazi igakomoka ku myanda y'abantu, cyane cyane abatagira imisarane bakemura ibibazo byabo ku gasozi. Imvura yagwa ikamanurira umwanda mu bishanga, ari naho aba baturage bakorera imirimo yabo y'ubuhinzi ya buri munsi. Nk'uko byumvikana mu mvugo yabo, benshi ntibazi iby'iyo ndwara. Uretse iyo mishundwe dutekereza ko ariyo yadutondagira cyangwa ikanadusesera ikatugera mu mubiri, ubundi nta ibindi numva nge nabona. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko indwara iteye inkeke. Natani Hitiyaremye, umukozi mu ishami ry'indwara zigera kuri 20 zititaweho cyane zirimo n'iyi, avuga ko abaturage bakwiriye kumenya ko iyi ndwara iriho kandi ari mbi. Amazi amanukana wa mwanda urimo n'amagi. Amagi rero iyo ageze mu muba mu kabande hano hari amazi, hari utunyamushongo tubamo, muzatubona dusa n'utwiburungusha ukuntu twizinze nk'udupine. Kuya ya magi yinjira muri twa tunyamushongo agakuriramo akituraga. Iyo amaze kwituraga rero utuyoka dutoya tagaragara n'amaso tuhita twongera tugasohoka muri ka kanyamushongo, twatuyoka tukajya mu mazi. Umuntu urimo ukandagiyemo ahinga, aroba, akora akazi kose kari mu mazi nyine, twatuyoka tumwinjira mu ruhu, tugahita dufata inzira y'amaraso. Iyo tumaze gukora rero duhinduka bilharziose nkuru. Bamwe mu baturage bavuga ko iyi ndwara batayifiteho amakuru, cyakora bakemeza ko mu mazi bashobora kuhakura n'izindi ndwara. None se iyi bayimenya bate? Ifite ibimenyetso bitandukanye, harimo kugira umuriro mwinshi, kubabara mu nda cyane cyane mu kiziba cy'inda, harimo kuribwa mu ngingo zitandukanye, umuntu agashaka kwishima, harimo kwituma umwanda urimo amaraso, inda ikabyimba, none abantu bagatangira kuyitiranya n'urushwima, bishobora no guhitana rwose uwayirwaye. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko cyatangiye ibiganiro n'urugaga rw'abikorera ngo bashake imyambaro yo kurinda ibirenge ndetse n'intoki ku bantu bakora mu mazi nk'aba bahinzi. Ibitekerezwa birimo inkweto zizwi nka bote zisanzwe zikoreshwa n'abahinzi, nubwo atari benshi bazikoresha. Gusa abugarijwe ni abahinzi ba Nyakabyizi bavuga ko badashobora kwigondera ibikoresho kuko bahembwa na ba nyiri imirima ku munsi kandi makeya. Ubwo nyine abayobozi ba koperative bazabibwira bano ba nyiri imirima ko twebwe turi abapagasi, ntibarebe icyo gukora nyine n'izo bote ziboneka, cyangwa bibitegeko natwe twari twapatanye twongereho nyine, kubera ko niba wapatanye 20 kano ngomba guhita umuca 25 kugira ngo n'izo bote ndumva zigura bine hari kugira ngo nazo ziboneke. Mu gihugu cyose habaruwe utugari dusaga 1000, ni ukuvuga uturenga 40% mu tugize igihugu twagaragayemo iyi ndwara. RBC isaba abaturage kwirinda kwituma ku gasozi bubaka imisarane mu ngo zabo ahakorerwa imirimo itandukanye hafi y'ibishanga, naho hakaba hagomba kubakwa utuzu tw'ubwiherero. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango mu karere ka Bugesera.
Dukomereje muri Sudani y'Epfo, perezida w'iki gihugu Salva Kiir yirukanye abajyanama be babiri nyuma y'uko bashyize mu nshingano umugabo wapfuye umwaka ushize bamugenera kuyobora ibiganiro ku matora ateganyijwe kuba mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ishyirwaho ry'uwo mugabo ryatangajwe binyuze mu itegeko rya perezida ryo ku itariki ya 30 kwezi kwa mbere uyu mwaka. Iyi nkuru iri ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza Miryango twateguriwe na Siriake Muhawe nayo. Ibimenyesha makuru vyo mu gihugu ca Sudani y'Epfo bivuga ko Stewart Soroba Budia yahoze ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta wa IDP yapfuye haraheze imyaka 5. Ibyo vyatumye haba abatwengiwe ngingo yo kugena umuntu yapfuye mu mabanga ku mbuga hwaniro. Ata mpamvu itanzwe, itangazo rya leta ryavuze ko perezida yirukanye umuhanuzi wiwe mu byo kumenyesha amakuru David Amor Meja hamwe na Valentino Del Marouet, umwe mu bategetsi bakuru mu bushikiranganje bujejwe ibikorwa vya perezida. Iryo tangazo ryashizwe ku rubuga rwa Facebook rwa perezida ryashizwe ko umukono Africano Mande ajejwe ubwo bushikiranganje rivuga ko perezida Kiir ashimishijwe no kuba abo babiri bakuwe mu banga yabo kandi mbere ko yipfuje kubashimira bivuye ku mutima ku bikorwa baranguye. Ku munsi wa mbere Amur yari yasohoye itangazo rigenewe abamenyesha makuru rivuga ko ibiro vya perezida vyaye byashingiye gusa kukuri no kwizera amazina yatanzwe n'abafatanya abikorwa kugira baje muri ako kanama. Ntiyavuze izina ry'uwo mufatanya bikorwa kandi n'umugambwe IDP ntaco urabivugako. Ntibiramenyekana nimba iryo tangazo ariyo ryatumye yirukanwa, ariko hari hamaze imisi hari bihuha bivuga ko ashobora kwirukanwa mu mirimo yiwe. Budia yari mu bashize umukono ku masezerano y'amahoro yo mu 2018 yo kurangiza intambara yashegeshe Sudani y'Epfo inyuma yo kuyikukira mu 2011. Perezida Kiir yashizeho ako kanama kagizwe n'abaserukira imigambwe kugira ngo gategura amatora yimirije mu mpera z'uyu mwaka. Siriake Muhawe nayo, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Siriake harakoze cyane. Ubu ni 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Reka twumve ibizabikubiye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo kwa kane. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye. None se wankundira ukazambonera akanya ko kukubwira akantu gato Chris? Kerekeranye n'iki? Ni akantu maranye iminsi nshaka kukubwira. Ariko nyine singira ubutwari ngo ngusaba umwanya cyane ko mba nzi neza ko uhuze cyane. Ariko ngiriye neza pe ukambonera uwo mwanya byamfasha cyane. Ubuse ko amasaha yagera ariko ukoresheje iminota neza ndabona ngifite iminota 15 wambwira. Ni 12:45 kuri BBC. Mu makuru y'imikino twabateguriye kuri uyu mugoroba mugenzi wacu Yves Bucyane duteguriye havugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwerewe neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Amakuru y'imikino aribanda mu mupira w'amaguru. Mere mu Bwongereza nyuma y'imyaka igera kuri 6 n'igice Arsenal iviramo muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Carabao. Iri joro noneho yabikoze isezerera Chelsea nyuma yo kuyitsinda 1-0 ku kibuga cya Emirates. Iki 1-0 gisanga ibindi 3-2 yari yayitsindiye ku kibuga cya Stamford Bridge. Niwo mukino wa mbere wa final ku mutoza Mikel Arteta kuva yatwara igikombe cya FA muri 2020. Uku gutsindira kujya ku mukino wa nyuma kwa Arsenal gusobanuye ko bazakina n'ikipe iza kurokoka hagati ya Manchester City na Newcastle United. Mu mukino ubanza City yatsinze Newcastle ibitego 2-0. Mu gihe Arsenal yaba ihuye na City ku mukino wa nyuma tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, waba ari umukino wibutsa uwabahuje kuri finali ya 2018 City gatwara igikombe. Ariko icyo gihe Arteta yari yungirije Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City. Ahandi ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turukiya yemeje ko yaguze umukiriya wo hagati w'Ubufaransa N'Golo Kante avuye mu ikipe ya Al Ittihad yo muri Arabia Saudite. Icyizere cy'uko uyu mukinnyi ajya muri ikipe ya Fenerbahce cyarushijeho kwiyongera ku munsi w'ejo
ubwo iyi kipe yasohoraga itangazo rigaya imyitwarire y'ikipe ya Al Ittihad itarifuzaga kurekura Kante. Fenerbahce yavugaga ko ikipe ya Al Ittihad yari yanze nkana gutanga impapuro za ngombwa zo gutuma kwimuka muri Fenerbahce gushoboka, bigahuzwa na rutahizamu wa Maroc Youssef En-Nesyri nawe wagombaga kwerekeza mu ikipe ya Al Ittihad. Ejo rero nibwo Fenerbahce yemeje ko icyo kibazo cyakemutse. Kante w'imyaka 34 wahoze akinira ikipe ya Chelsea yari amaze imyaka 2 n'igice akinira ikipe ya Al Ittihad. Ari muri Chelsea yayifashije gutwara ibikombe byinshi birimo Champions League, icya shampiyona ya Premier League, Europa League ndetse na FA. Ngolo Kante kandi yari yagiye mu ikipe ya Chelsea avuye mu ikipe ya Leicester City muri 2016 amaze gutwarana nayo igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, Lamine Yamal yatsinze igitego naho Marcus Rashford atanga umupira wabyaye igitego ubwo ikipe ye ya Barcelona yatsindaga Albacete yo mu cyiciro cya kabiri ikabona itike ya kimwe cya kabiri mu gikombe kizwi nka Copa del Rey. Yamal yatsinze igitego ku munota wa 39, myugariro Ronald Arroyo atsinda icya kabiri ku munota wa 56 ku mupira yarahawe na Marcus Rashford. Igitego cya Albacete cyo cyabonetse ku munota wa 87 gitsinzwe na Javi Moreno. Ikipe ya Albacete yari yasezereye Real Madrid muri kimwe cy'umunani. Naho rutahizamu wa Crystal Palace n'Ubufaransa Jean-Philippe Mateta w'imyaka 28 yisanze mu bibazo bikomeye nyuma yuko inzozi ze zo kujya mu ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani zanze kubera imvune afite mu ivi. Nyuma yo gupimwa inshuro ebyiri zose mbere yuko yimukira mu ikipe ya AC Milan, ibipimo byakomeje kugaragaza ko afite ibibazo mu ivi bituma ikipe ya AC Milan yivana muri ayo masezerano yo kumugura yari afite agaciro ka $30 z'amapawundi. Ibi bikaba bishyira mu kaga ahazaza he mu ikipe ya Crystal Palace ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa niba ari ugomba gukina imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane mu makuru y'imikino atugejejeho yari yaduteguriye kuri uyu munsi. Tuvuye muri aya makuru y'imikino, reka dukomereze mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga hano muri studio za BBC Gahuza Miryango. Ndi kumwe na Siriag. Abadukurikira bari kuvuga gute? Urakoze Latifa. No kuvuga ku nkuru y'inama yerekeye amabuye y'agaciro iri kirabera muri Amerika. Manario Ejide agira ati Afrika ifise abagabo ariko ikijanye no kuyumvira kiracari kure. Hanyuma Nshimiyimana Vitas Nshimirimana nawe avuga ati aba n'abanyabwenge yewe nibashobora kuguhamagara batafise ico bagushakako. Hama witwa Jonas Nduwimana avuga ati none ko ari we akeneye ubwo butare naze iyo nama ikorere muri Afrika, ngira baba bashaka kuba barayerera gusa. Nayo ku nkuru yerekeye abantu bakubiswe gushika bapfe bazize kubakana gusa badasangiye idini, witwa Bivakumana Eri yavuze ati aha kwisi niho hari shetani. Rishari nizo nkiza nabo avuga ati imigenzo y'amadini ni hatari kwe. Hanyuma yo ku nkuru yo kugena mu mabanga umuntu yapfuye muri Sudani y'Epfo, biri ishare iteteka avuga ati abagabo babisaziye mu bareke. Aya makuru ya BBC rero, aya makuru ya BBC muyasanga ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Facebook na X kuri BBC Gahuza. Urakoze cyane Siriag. Reka dukomereze mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza.
gukora za keke zo gufungura zaba iz'isabukuru n'ibindi ni umurimo usangamwe abatari bake. Nyuma yo kuwutangira akabona ntaho yamenera, Ruwanje Mugisha yahisemo uburyo bwihariye aho akora izo keke mu iforoma y'ururabo yise cupcakes cyangwa keke ziri mu dukombe. Aradusobanurira birambuye. Iyo umuntu avuze cupcakes aba avuze keke ibiri mu kambalaje kako, kaba kameze nk'agakombe ariko karimo keke. Urugero ni nk'amagato y'amaniversary, ariko yo aba ari manini kuri ko, two aba ari dutoya kuko kari ushobora no kugashishura, ariko twebwe cups dukoresha ni nk'igikombe gikomeye. Noneho kugira ngo rero tujye mu rurabyo duterekamo keke, ifata keke neza kandi ntibe yakangirika twayifunze nko mu buryo bwa buke bw'ururabyo. Kugira ngo igire iyi foroma nk'iy'ururabo biba byagenze gute? Tuba twakoresheje utuntu twitwa nozo, genda nkanda nk'umuntu uri kudekora kugira ngo se kagire aya mabara asa na roza na move n'uturongo tw'amakeke. Kugira ngo tubone move tuba twavanze amabara, dufata rose tukavanga n'ubururu. Rero iyo urangije kubikora gutya umuntu yibaza ukuntu uhita ushyiraho ibibaho bino bipapuro twari dusanzwe tubibona ku rurabo, ntabwo byangiza iyi keke se? Oya, ntabwo keke ishobora kwangirika. Ibi bipapuro ni bimwe bisanzwe dushyiramo indabo cyangwa bifite birihariye? Ni bya bindi bisanzwe bakoresha mu ndabyo. Ntabwo bigutwara umwanya? Ngereranyije iri isanzwe ni itwara umwanya kuko hari igihe umuntu aba yanaguhaye na design irenze, ariko iyi yo isaba kugira ka innovation, ukamenya gukoresha izo nozo nakubwiye, gukora izo ndabo. Naho ubundi ikimfata umwanya ni ukugafunga, ni ugufunga kano karabyo n'ibindi no kubiterekamo. Ese ukibitangira kugira ngo uzagere ku rwego rwo gukora ururabo ntirupfe ntibyabanje kugora? Yego, byabanje kungora kugira ngo mbone n'akangaka no kubikomeye gutya, bisaba kubigerageza inshuro nyinshi, ni nakugenda unabimenya noneho kurushaho. Yego. Hanyuma Mugisha, ibi bintu se wabimenye gute? Warabyize? Yego, nize gukora keke, nabyigiye i Bugande, banyigisha gukora keke, ariko ibi ngibi ntabwo babinyigishije, ni innovation yanjye. Wabigezeho gute rero niba ari ubushakashatsi bwawe? Nabanje gukora amakeke, nkora n'amabiswi, nkora n'amamandazi, ariko bigeraho mbona isoko ririmo abantu benshi cyane kandi twese nyine tukaba turi gushakisha, ariko mu by'ukuri shakisha ikintu cyaba umwihariko nakora kikaba kidakorwa n'abandi. Ndavuga nti ese wakora noneho urumeze nk'ururabyo, kuko noneho ntekereza n'ukuntu nkunda indabyo, ndavuga nti se indabyo ko mu minsi 2 bimbabaza nkaba najugunye indabyo, kubera iki se ntakora ikintu umuntu ahubwo yarya akaba yanasangiza n'abandi. Ubu rero abakiriya bawe n'abameze gute? Abakiriya banjye ni bose, urumva buri wese arisanga ku buryo yashimisha inshuti yiwe, mama we, sheri we, umugore we, umugabo we. Dukora n'iz'abagabo ku buryo tugakoresha n'amabara y'abagabo, ubururu, icyatsi. Barabyakira cyane, barabyakira. Ejo bundi hari uwo nakoreye umudamu ashaka guhereza umugabo we, turumushira ku kazi, arabikunda cyane. Ukora ize amasabukuru gusa cyangwa? Oya, nkora n'iza Valentines. Nk'ejo bundi tuzajya kuri Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Umunsi w'abakundana cyane rwose, hari na package y'abakundana rwose mfite. Hanyuma rero birakorohera kubigeza ku bakiriya? Mu buryo bwo kubidelivaringa nibyo byabaye nk'ibitugoye mu kuntu kuzigeza ku bazishaka, bisaba kwihangana kuko hari igihe ukora keke kandi igomba kugenda nko mu minota mikeya cyane, ugasanga hari akantu gapfuyeho, bikaba ngombwa nyine yuko wica ururabyo rwose kugira ngo nyine uhereze umukiriya ibintu byiza ku buryo kizatuma agaruka. Ariko ubu ngubu rwose nta kibazo. Iyo ari yindi nini nkoresha imodoka, iyo ari tuno dutoya dukoresha moto, ukamakinga sure yuko ibintu byose ubitanze mu buryo bugaragara neza. Ruwanje Mugisha watubwiraga uburyo akora keke zo gufungura zikoze nk'ururabo. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi arakoze cyane mu kiganiro cy'abagore. Nicyo tugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba.
gusa mbere yo gusoza reka twongere tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko M23 yigambye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu Rwanda twababwiye ko abakora imirimo itandukanye mu bishanga nk'abahinzi, ababumba amatafari cyangwa se n'abakora imirimo y'uburobyi bashishikarizwa kwirinda indwara ya bilharziose. Twari tubafitiye ndetse kandi n'amakuru y'imikino. Twabibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, BBC Gahuza Miryango @com, urwo ni urubuga rwacu mushobora kudusangaho kuri website ndetse no kuri Facebook na X BBC Gahuza Miryango. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Yuhundimondo.